Tubashimire mwebwe mwese bakunzi bacu mukunda gukurikirana New Havera TV. Turi n'iteka ryo kubashimira ukungene mukunda kudukurikirana kandi turarikira n'abatatangwa kudukurikirana badukurikirane kuri urubuga rwacu. Mumvo yo kwipfuriza buri muntu wese isabato kuyemera no kutayemera, kuko isabato ari kiruhuko, kuko isabato n'umunsi w'imigisha. Ntabwo biri muri gahunda y'Imana yuko iremwa muntu kizahazwa n'indwara. Niyo mpamvu mumvo yo kwivuza isabato buri muntu wese tugiye kubamenyesha umuti ku ngwara isanzwe ikarira abantu, abakuze, abato, abagore, abagabo, imisore n'inkumi. Iyo nayo ni ingwara ya estoma. Mbese estoma boyivura gute? Mu bisanzwe estoma ni indwara ikaze kandi ikomeye, ariko kandi tubaye abantu bumvira inama twoshobora kwikira byoroshe. Rero urashobora kwivura estoma wibereye muhiri wawe, wonyaragasa ukaja kw'isoko ukagura ishu, ukagura inusu y'ibiraya, ukagura ikaroti ndetse n'ubuki. Kubafise agakoresho bita blender kajya gasya ivyamwa, wosya iryo shu, ugasya ivyo biraya, ugasya izo karoti, ariko kandi mube mwabironze neza munabishoboye mu mazi y'akazuyazi. Iyo ji y'ivyo bintu byose niyo uvanganya, hanyuma ugashiramo ubuki kugira ngo umuti uze ufise akanovera. Rero uwo muti ufatwa gatatu ku munsi, mu gitondo, saa sita ndetse no ku mugoroba. Ariko kandi mbere yo kunywa umuti ubanza kunywa amazi ukarindira iminota 30. Uwo n'umuti wizewe ushobora gufasha ikiremwa muntu kukijanye n'indwara bita estoma. Ariko kandi kwagwaye estoma kubabuza kunywa amazi bariko barafungura, ahubwo ubanza kunywa amazi ukarinda iminota 30 ukabona gufungura. Kandi nyuma yo gufungura kugira unywa amazi ugomba kurindira amasaha 2. Hama mukirinda kurya ipiripiri, mukirinda kurya ibintu bikonje n'ibintu bishushe. Ivyo nimwabikora estoma imaze igihe izahaje abantu izotorerwa igisubizo. Mwari kumwe n'umujyanama w'ubuzima ati Hopat Barakamtiye nowe urakoze.